rero abantu bari kuva bayidoze ngo ni kashi twarahetse ubu twaje kuva dusature kabisa. Eri mikashi yoyo bite muturutsi wowe nukorera gahukaye kuri kwarondera amahera none ari mikashi nukugurura ngabo oya none ari mikashi barinjira mu none ama electronique ushaka gute wayukaraniye mu nzu ndagenda na muri yuko bazagaruka karataza gutora kira sawa biri gute no safi Nagusa mu mazimisi mwa dufatiye akantu man kai man we nutujari muri ibi ama unité no ama unité man none wowe ushobora kwicara gute imbere y'umutaka atana ama unité uri kuratsa we kumva yuko ama unité agoye kandi bazukuru umujama wawe Igihumbi igihumbi ndaguma cyata. Igihumbi amajana 5. Igihumbi senkeza. Bro ahubwo ndakuronkiyeho rero. Ibi bintu mwabikoye kuki? Umve nawe. Icambere. Abakabanije umushahara gute none ntimuhembwa. Cyane uri gukoresha umurongo usanzwe man. Umviza ubwire. Uvuga amayinite y'ibihumbi 10. Twaba dukutunguka amajana 8. Urumva ariko ubu namajana ane. None ane ni make wicaye ngaha musi mutagatana kimwe uriko urakora man. Uvuga gukora ya sasi. Tavaho rero hanyuma utange. Uvuga gukora ya sasi. None mpayuma basi kabiri. Deplacement kuva ngaha no mubiro burya ugiye kugura amayite y'ibihumbi 10 ugacikorera amajana 4 vrema nawe. Namavutu bakata. None we nta maguru ufise. None utuko turaharira turaharira nyene wowe udashoboye kumpa amayinite kuraho umutakanye umutaha umvizera amayinite nayaguha gusa ndagukatiki amajana nanje ndondere iki ajye amafaranga ahubwo reka ndakubisesha umviza abantu ndagutume ujya mu bajya yegere haji wawe uzo mubwira ubu rero inama ni usigaye witanga kugira ngo amayinite ntibayatanga no umviriza wamugabona ubwira umviza ntunya none uyu munsi batagutwaye bazogutware bande bantwara nzozinga muri mu buryo mu zinga rero hanyuma mbone ko byasahanye mutahe muhira nzobizinga mu buryo mu biguriya wewe ntubona ngenda gutwaye isura ntwari isura ahubwo ntwari umutwe kinkanga ngo nzogutanga isura umuntu atananze isura kananga umutwe sasa rero ko bizuko ubukiya muntu wese azoza kugura amayinite mu macenza ndamushiya muri yo jese kugira ninumva bantanze ngiye mugasha nzoce nza ndaraba abantu nze inimero zose zo office uzaza ndazi telefone ndi mugasha menye wantanze Allah Ndio mukiri. Oya sinicara. Uragera wicanye basi. Oya sinicara no. Ugomba duti. Amana rinza kugura amayinite. Amayinite? Amayinite yangaye. Ngomba amayinite y'igihumbi. Gusa muntu wari kwicara ngaha basi byabye. Yega biragoye amaretse asigaye agoye. Tandihu. Amaretse aragoye. Ngaba sinicare gato. Zungurukariya. Vuze rero ugomba amayinite? Ngomba amayinite. Le ugomba shike muri mikashi cyangwa ugomba shike? Oya, shaka shike asaba. Sawa. Nimero wayizi cyangwa nenda kuba? Mbe manje ndakubaza. Kahandi ugiye amayinite bagukata. Nawe niko bimeze. Oya biravana nayo ushaka. Ese nagure ko shaka igihumbi wewe ntubwire uko wacha ndakwijana kwijana bahandi bimeze gute? Ahandi utwaye igihumbi bavuga ngo baguha amajana 4 cyangwa 5. Oya vuga nimero. Vuga nimero cyo ndaguha vuga nimero. 66. 66. 33. 36. 87. Sawa izina? None kuri ko wandika mwikaye ndagira wandika. Vuga izina hama jenze nabishaka ku mazina. Ya manje kumenya impamvu ndagira wandika mwikaye yamuka. None basi urazi impamvu nakwanditse wewe. Ngomba cyenda gukwiriza icyo gihumbi kubera handi bagukata. Ngomba kugira manze nakwandike ugira. Nakibaza. Oya ngo wera uraguye kwere izina. Akimana pe. Uba hehe? Ufite karangamuntu? Vuga nimero za karangamuntu. Rimwe. Kabiri. 5 8. Rimwe. 5 8. Rero ugomba amayinite y'igihumbi. Numero ni ziganye.
66 33 36 87. sawa Yashitse. ndira marezo nakujya marezo araguye maza kugora na mama hera Mahera si kibazo. ngume buri irandura Ganda yafise ndagwaye nayavunjitse. urazi impamvu wenda guhaye nyene ndagukwirije mbona nyene umwe kubera naje ndumusheke kubera babaho kare Wow. Nziza rero ukunda kugusorera. ezo ubahembeye mvuze ubanyamigina Mbanyamigina ngaho yiga kuba mutumba aho ngaho yiga. sawa turiho n'abandi babwire Jehova uri mugabo hawo kuntu cyenda gukorera urumva abakobwa nje ndabakwiriza kwijana kujana Mumva kuriza abakobwa bose. erega jewe mbehora kwandika ndagukwiriza Oya. Umva umbwiye ko kubera na uri umushehe nanze nambaye akazi babe nico gituma untwirize. usara abakobwa babashehe bakwiriza mu bitaro mushe uri kintu cyavugiranye Sinari nagutahuye hama ngomba ngendere turasubira. sawa ndogiye ubwoba Sawa. wabwire n'abandi Sawa. turiho mbure sha ibintu byaparanganye kubera umva aha mvuye mu kayogoro njongora amayite ngaha none mukayogoro mu kayogoro bateye amapata amarimikesha yose yugaye umva nije zigenda ubu ahubwo riho yizanye kari umviriza mpamayinite y'igihumbi andika 60 banzo rindi umva amayinite yanga igihumbi ngore kirofa cha wewe ungako ndiho ndihuta nuha amayinite nigire muri kuranyopoza ku kazi kiwanje mukayogoro ntibugaye nese mukayogoro uzi impamvu je mbona vyandike none wandike andika muri telefone wanigenze umviriza rero cyaho je ntuntware cyane hitamo uyagura cyane wibandaniza mu kagori wanje niwo kwandika nene muri telefone hamuhamaye ntware buciye kiwa mu imbere abantu babajuse kandi ngo ni birofa vuga nimero andika muri telefone cyo nigiye kiwe nifwe turagora nafata kaya witani shari mikashi zo muri 2026 zizodusigamo imvune yego basi zizobasigamo imvune nayo mpamvu mugagora ubugaye kandi n'abandi bazokugara aha muri KDS sigaye nduyu muri nyamikira none ibi bintu nibiki nyeri baze nawe wowe ntavyo umenya gutara umuri mikashi vuga nimero cyangwa ibandanya kazi witani ntacyo narimo nari kungangamira vuga witonda kiya ningoga wana ndagwaje 17 ubusa 32 gihumbi none igihumbi aha niho ndayarugikira banza uvuga izina mumubana n'amazina uri kwagura amayinite umviza mbose je nakugira duharira ku kazi kiwanje sibyo usanze ngasi je naguye mu kagoro byasura subirayo vuga izina andika rukumba nzogipfira ko rukumba naje gupfira ngaho amayinite wanjye oya sawa uvuze nzogipfira nzogipfira ko rukumba sawa vuga nimero za urakatanga vuga nimero za karanga mu 1754 bare bare bikunanenda gutera ikofi bare ubusa 81 muri 2018 no wavuga wabandike no nandike narohe nkiyo karanga muntu sawa ikomene ni yahe vuga intara naho vuga kandi je ngore umwanya urataka amazi baraca muhumuza niyo ntara cyangwa niyo ntara Gisuru ikomine Gisuru zone Kabanga umutumba bitugara no nanu bita mu bitugara iyo ni province cyangwa nagacimbiri yewe nari mbere robisi sawa yigera ariki yewe bitugara cyane aho pahabi none wabise umushefu sawa Wazi mpamvu we bindi kora kuba uvuze ugoma yagahe y'igihumbi usanda gukata ugira iki
ndagukata amanyama uragacika amano jewe nkata jewe umviriza uzi yuko nkata ntiwiri kurandika uwo muganda yakatsa muzi uwo muhimbiri nane yiriko ramvumviriza nawe nyandikana nzi yuko ugomba umpitsinze wambe sirewe cyanda nagufuta mbere cyanda nahata washaka ufuta ko wamukambyo biziri wa muhimbiri weje utawufuse genda wamushenze n'uyu muri yakatsi sirewe tuvyanwa wamukambyo biziri bitunguru baho wamushenze we abantu ubu no musi menga sinzi ibintu byafashe uwa mbere araje ngo ngombe igihumbi je niyo gahunda navumbuye kuzandandika abantu kugira ngo nibantanga muri ntunze muri UNICEF ati muri UNICEF muri Lumitel yanzo mnyofata none ho cyari ko kwa nti umwana ni sawa Matene. Niba tuomura kare. Jema ngaho hirya gatoya. Jemvu y'inyamigina. Nazungurutse yose no sinabuze mani. Aho bakora ibintu bya Lumitel nahabuze. We manuka hari epfo. Woza kumubona aho umuhungu ari aho yadandaza. Ariya? Ugasikura gose. Oya wagumukaza aza kubona umutaka. Kubera ndarushe kuva nazungurukiye no kuri ndavuga. Oya ye ni hadi epfo gatumva umanutse uku. Uce ukatuku uza gucubona umutaka kurande guko. Sawa urakoze cyane. Sawa we genda cangaho. Sawa nasemaye turashimba uragarutse ndagarutse wewe siwashora mite kwa gatatu ni je kasha yari wewe garo ingo cyari yasina kuyahuta oya si unamusi sinicara no kuri wicara je namona zakujura amayiti oya ndihuta unamusi sinicara urakura nabasicara basi amachara kurengereza kicara basi unamusi sinicara no kuri wicara basigata kuhura je bumviza inge basi nicara inge basi wewe naje no kuri hama rero nashaka umurere ibintu bya Lumitel urabizi ega niyo limikashe nyine niyo limikashe iwacu nyamigina tujita Lumitel hapo nta kirundi muzi okay inimero ni yayindi nyene oya si yayindi mbe ugomba yanga he manzi mbe ugomba yanga gomba kurungikira umuntu anga iraki na 50 sase nkani nyongo sase nkani mimi ngenda abaho bakata sase nkani no kuvuga sase nkani okay sase nkani urenza ku ibihumbi 6 rero niba wayemeye vuga dukore none ufise kibaza ku mafaranga wese ubwena wa muzi ari gitiba kigeze kuza ngaha ndakimbwiye ngo ngoma ngurungiye desami cyasanga kena muri 6 nanje aho kurangura nanje nayo nanifise muri nise oya nukuri je na ugomba ibihumbi 10 ndabiguha sawa nimero ni yayindi nyene oya si yayindi warahinze narahinze sawa hirya ari ngo bamanze ndabe yuko akwiye amacenda kugira rero abanakibazo sone oro potinye kwiye oya sina poteye ni ubize nyene bwa cyane nuza abana bamujiko dukunda abantu ibintu by'ama business ndabizi hiwanyu nibagi nubu hiwanyu muri mikashi abari mikashi nibagiko oya nibagikora naramba najino nazunguruciye hose ariyo vuga iyo nimero rero ngenda kwereka irega sindayitsi mu mutwe niyo umuntu yamaye ngo aze kumurungi umva wayanditse ahantu nayanditse sawa ngira ningoga kubera nginga nayibonaga nayibonye ahubwo nyarutsa nayo gira neza nera nkugira neza none nagaraje ngira ibintu ngibyo ntabwo ngiye hariho nako ndabona oya rabaneza nyaruka bazuri mbi kaba kushurashura ni nomeri imwe usanga hari ibintu biba bigoye hari cyaro cya canjanze sawa tebete
ibiharuro reka ntivyaboneka neza kubera ari kugapapuro. Ntaco none tubikora gute? Ndunika ngahe no? Gikangahe? Yo ni nomero y'amaguru wacu umenga ni. Allah. Niyo mpamvu nabari mikati twahomba.